ngenda gutume kuri uwo mwicaranye uti ndakwipfurije akayabagu. Turahekaza umusiguzi w'ijambo ry'Imana ashikana tubwire ico Imana yamutumye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndashima Imana kuba hano. Kinama naheruka kera cyane, imyaka myinshi, kugira ngo abo baba barigeze kumbona hano baduze intoki. Apana nje mu bukwe, ariko mpagaze sigura abo barigeze kumbona nibaduze intoki turana. Nibona ko ari bakeyi cyane. Sawa, heza gigwa rero no kuvuga ko Imana yarakoze, anyimviriye ko noza hano, ariko nanibagiye jambo rikuru. Umukenyezi wanje yantumye ngo ndabaramutsa wakina mu kanyeze mu izina rya Yesu. Na pastor dukorana nawe nyene yavuze ngo ndabaramutsa hamwe n'ishengero ko kwa Mungu ninjiriye kubwiriza. Baciye narabwiye ntinzoja ahantu, ariko sinabwiye hariho, ndabaza ko notanga intasho, bacambwira ngo urayitanga. Nabo nyene yakiri intasho zabo mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana rero ko yanzanye kashikana hano, kandi ngaca nshimira n'aba banyakiri, namwe bwe ko mwanyakiriye. Nta kindi canzanye n'ijambo gusa, n'ijambo ry'Imana. Ariho kera naho nkunda kuririmba, twarigeze no kuza ngaha tuje kuririmba aha nyene. Mva mu isare nk'uko yavuze, nitwa Fabien Ruzopfiyo. Fabien, mwaryumvise? Kumbe ntibigenda. Nitwa Fabien, nibaregere neza ivyuma. Nitwa Fabien Ruzopfiyo, niko nitwa. Urumva Fabien n'abavyeyi barenyise. Urumva mugabo naho tuzi ibintu byinshi by'indimi, urumva ko harimo akantu kitwa bien. Mwakumvise? Harimo bien. Sawa. Nzogukunda nkiri naho unzopfira, ngihumeka sinzobura kugushima. Niyo ndiko ndapfa, nzokubarira nti nari nigeze kugukunda maze ninashika mu rugo kwa data, rurimwo y'amazi dutegura nzunama
mibere inyonga zawe ndirimba nti ntaho narengeze kugukunda nk'ubu. Dusome rero ijambo ry'Imana. Abanyabujumbura ndazi ko munyaruka murakwakwanya ngira nkwakwanye da mutahuke kuko ntabo baraza ngaha. Raba zingura Bibiliya zanyu. Zingura zanyu mu Bibiliya zanyu musome mu Migani 18:20-21. Sinsoma byinshi nza gusoma bikeya. Ko dusonye byinshi bica bikwega ibindi. Mwahabonye? Umwe nasome muri aba bari anaze amfashe asome. Imigani igice cya 18 murongo 20-21. Havuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazojya ibyo gwamye. Amen. Subiramo kugira ngo babyumve neza abatabyumvise. Inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazojya ibyo gwamye. Yesu ashimwe. N'aya majambo rero dusomye hano ngomba kuvuga ko ndi pastori nkuko babivuze. Hanyuma kandi ko pastori haramana ndavyibagira, nkunda kwibuka gusa ariko n'umukiriso ibyo sindavyibagira, ariko bya pastori haro ndavyibagira rwose. Mugabo abyo bukiriso sinabyo nibagira. Yesu nashimwe. Nakijijwe, pastori yakijijwe. Muriko muranyu? Narakijijwe jewe, kandi ndi umukiriso, kandi nzokwama ndiwe mu bihe byose gushika tugeze gupfa. Nimwe ko mudasubira kubivuga, muzopfa gushika urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Ngomba kuvuga ububasha bw'ururimi canke kumenya gukoresha neza. Twarakijijwe, tumaze gukizwa. Umuntu amaze gukizwa n'ingingo zose zigomba gukizwa. Murabyumva? Hari aho dukizwa ibice bimwe, ibindi ibice ugasanga byarasigaye, usanga ntibyakijijwe, ijisho usanga ntibyakijijwe, mu mwana ntukizwe, cyangwa ugasanga ibiboneka birakizwa, ingingo zitaboneka ugasanga ntizikizwa. Ariko kadufise umupasitori yahora anezera, umusaza wacu yitwa Zakariya hariya ku Ruyange, ariko atwigisha kubatiza. Yavuga ati uriko ushize umuntu mu mazi ukamuryamikamwo gutya ukamuvyura, arawaca agaramira na kanka, ugasanga hari nk'ibice bidashikiye. Bavuga ati musubizeyo, musubizeyo. Agasubira akagaramira ati musubizeyo, mpaka ingingo zose zigirene zine zishikirwe zibombe. Yesu adufashe. Kandi narabatijwe ga, kandi igihe nabatijwe wese, no gukizwa nakijijwe wese. Uyu munsi rero abantu bafise ibipande bimwe bitakijijwe baraza, ntaravuga mbere, bace baza baranyaruka tubitunganye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe.
Mwumva rero hano uyu muntu yavuze, umwanditsi w'imigani yavuze ngo urupfu n'ubuzima biri mu masha bw'uburimi, kandi avuga ngo umuntu arukoresheje neza azorya ibivuye muri urwo rurimi. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Nagira ngo ndababwire ko ururimi n'urufunguruzo rw'ijuru rukongera rukaba n'urufunguruzo rw'umuriro. Muriko murabyumva? Ururimi rwawe n'urufunguruzo neza rw'ijuru, kandi ururimi rwawe n'urufunguruzo rw'umuriro. Igihe cyose ndi ngaha ko Imana yanzanye ngaha, kandi nta namwe nsigura sindayivuga, je ndavuga ko nzoja mu ijuru. Uwo byemera cyangwa uvyanga ko siwe uritanga, narabivuze kandi Imana yarabyumvise, izobikorerako. Sema amekubu, sema amekubu. Je nta bya probabilité ibyo bya incertitude ngo urumva ngo kumure ngo je nta no gukeka namba nzoja mu ijuru, kuko kirazira kwigisha ibyo utemera. Ururimi rero ruri, Yakobo aravuga kuri navuze sinja gusoma byinshi twoca duteba. Yakobo igice cya 3 umurongo wa mbere gushaka umurongo wa 10 turahabona ibintu bivuga, aravuga ku bijanye n'ururimi, aravuga ibyiza byago n'ibibi byago. N'urufunguruzo rero rw'ijuru rukaba n'urufunguruzo kandi rw'umuriro. Urukoresheje neza n'ijuru pe, ijuru ry'umuntu ahanyena terenga. Umuriro nawe nyene uri ngaha nyene ko n'urufunguruzo. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Narabonye abantu bakoresha ururimi neza, murazora ugomba abakiriya mwebwe mudandaza. Umuntu akoresha ururimi neza aronka abakiriya benshi. Nibyo cyangwa sibyo? Hari abantu bazi gukoresha ururimi ari umudandaza, bashaka gukwe nawe utagomba kubigura mpaka kabikugurisha ugasanga wabiguze, kandi binazimbyega. Kubera iki? Kubera ururimi. Abantu bavuga neza Imana irabakunda, n'abantu barabakunda. Kandi abantu bavuga nabi badakoresha ururimi rwabo neza, Imana irabanka, n'abantu barabanka. Kenshi dukunda kuvuga ngo je baranyanka, ngo jaho umuntu aciye ngo je baranyanka, ngo jewe baranyanka, ngo je baranyanka. Kuki bakwanga? Yego nta ukundwa na bose, ibyo birumvikana, nta muntu akundwa na bose. Ariko kandi wewe bakwankira iki abantu bose kukwanga? Wotuma wankwa na 20% na 80% bakagukunda. Kuvuga nabi, abagore bavuga nabi, abagabo bavuga nabi mu ngo zabo, abagore bavuga nabi mu ngo zabo, abana bavuga nabi mu ngo zabo, abakristo bavuga nabi mu ishengero, abakozi b'Imana bavuga nabi, barabanka. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ukazogomba gukundwa n'abantu, wige gukoresha ururimi rwawe neza, ntubironderere kure. Kandi ugomba kwankwa n'abantu, ntubironderere kure, wige gukoresha ururimi rwawe nabi. Abantu bazokwanka, bongere basubire bakwanke, bongere basubire bakwanke. Nariko ndavuga ko abantu bakoresha ururimi neza, abantu babakunda, turaja kubiraba mu kanya. Ururimi rukora iki? Ndiko ndavuga aka kantu mubona kari ngaha ni gato. Yakobo yakavuze ko yavuze ngo ni ruto mugabo yewe ruraturira rugatongora kandi rurahezagira. Siko none uraza uri kurasenga, usengesha iki? Si ururimi? Mbega ibyo dusenga dukoresheje ururimi Imana irabyumva? Sa hajya mwaririmbisha iki? Mwakoresha iki? Haleluya. No gufungura ni ururimi, no kunywa amazi ni ururimi. Ariko kandi nasanze ururimi ibindi byiza byabo rurazi kubana. Ururimi rurazi kubana n'abansi, rubana n'abansi 32 bikabana imyaka yose. Abo bansi ndabakubwiye ruba hagati y'abansi 32. Yo wumva ngo bisobanutse benshi ntibarashikira. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Umugore n'umugabo gusa ugasanga byaranze ngo umwase wanje kandi ari umwe, ariko ururimi nguru hagati y'ababanzi 32 bamwe bakarice kanine ngaha
ariko barabana agacezera hagati agahindukiza ibyo kurya ugasanga nta nduru. Ese icoma muri kora ugasanga abantu bariko bagira gutya ngo reka mbandana. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Reka turabe muri Bibiliya abantu bakoresha neza, ngomba ngo dukore tunyarutsa, dukore tunyarutsa. Hariya muri Marka igice cya 26 kugeza 29 isomere nanyaruke mwasoma nasome nawe mwishengero hagati wesoma nta kibazo. Marko igice c'indwi 26 kugeza 29. Yego. Uwo mugore yari umugirikikazi, amamo yiwe ni Sirofoyinike. Aramwinginga ngo asende dayimoni mu mukobwa wiwe. Aramubwira ati reka abana babanze guhaga, kuko atari vyiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe aramwishura ati nkako mugenzi, utubwa natwo turi munsi y'ameza twirira utuvunguka tw'abana. Aramubwira ati kuvuza utyo niwigire, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Amen. Geza nagomba ndavuga ku ngero zose, ku bagabo no ku bagore. Mwumvise ko muri introduction yanjye nagacishijemo. Uyu n'umugore yarazi kuvuga neza, mw'abagore muze muriga kuvuga neza. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Cyangwa none uwo mushitsi nareka umushitsi avuga nk'umushitsi nyene. None je narangiza ko nzoca nigira. Uyu mpasiteri wanyu dose arabiringaniza je nagiye hari kibazo se. Yesu adufashe. Kazima turi kumwe. Ibyo none narabyumva zose arabiringaniza nagiye. Uyu rero yari umugore azi kuvuga neza. Nkuko noshobora kwerekana uvuga nabi ncange nzomuberekeje, reka duhere kubavuga duhere kubyiza guhera ku bibi. Uyu mugore Bibiliya itubwira ngo yari afise umwana, yari umunyamahanga akaza mugira igikazi, yari afise ikibazo kijanye n'umwana wiwe yaragwana, ariko amenya ko Yesu avuze, mwe navuga avuze, kuko ijambo rirakiza. Haleluya, haleluya. Ururimi rurakiza. Kuba naje ngaha byavugiwe kunanywa ngo Pasiteri Ruzovio Fabien azoba ari mu kinama, none sini ngaha. Haleluya. Mugabe ijambo rivana n'urivuze, wari we wese hari ibyo uvuga, we nkawe hari ibyo uvuga, none no canza ari we wabivuze. Yesu adufashe. Naho rivugiwe kandi murabyumva ninge nurivuza arivuza ameze. Uyu mugore rero aja kwa Yesu, aja kumusaba yuko yomukiriza umwana. Mu ikorere ya Yesu ko yarameze mu gukiza abantu, akenshi ntacarinda gukora kuri, ariko bake cyangwa umwe babiri ngo tubona yasize uko ndakoze, ariko navuga ngo haguruka, akavuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije, yakoresha ibyo gusa abantu bakaba bakiza. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hanyuma rero uyu mugore yari yabyumvise izo nkuru za Yesu, arashika aramubwira ati nyakubaho nagomba ungije kunkiriza umwana. Yesu amubwira ijambo rikomeye cyane, umenga riranagoye. Amubwira ngo si byiza gufata umutsima w'abana batarahaga ngo uhereze imbwa cyangwa utubwa. Iryo jambo riragumye mu majambo make kweri. Nyamugore acavuga, yazi kuvuga neza, avuga ati yo nyakubawa n'utubwa natwo turanezerwa no kugenda munsi y'ameza y'abakire ya shebuja dukaza kuri ryo twavungutse. Ntiyamutanguje iryo gusa, ntiyamutanguje amubwira ngo amusunagura narakura ngo abona mwumiye ko kuva nakabona abantu bazi kuvuga neza, genda umwana wawe arakize, semame kubwa.
Haleluya, haleluya. Abaganga bavuga neza bazotuma abarwayi bakira. Abaganga bavuga nabi, umugiye kwa muganga ngo ukasanga muganga avuga nabi, utangura gutusinzikara aho nyene. Muganga avuga neza, agitangura kuvugana. Je murangenda kwa muganga cyangwa ngo Fabiano ngo gute ngo umerewe gute, akivuze ngo Fabiano nkumva kwanzi muganga bazarumva ingwara itanguye kugabanuka ubwo nyene. Mugabo ucagutuwe ngo ko barenganya bani nguje gukora iki, ucusinzikara aho nyene. Umugore arataha asanga umwana yakize. Dusanye muri kandwi nyene igice cya gatandatu, igice cyane guhere mu gatandatu gushika mu 9 naciye kure sinda kwasoma, twasanga umusirikare uwo nawe n'umugabo azi kuvuga neza. Bibiri ivuga ngo yaragwajije umushumba akunda, ari nawe akavuga ngo yoba yari umwana. Naco bitwaye yaba umushumba canke yaba umwana, naco bitwaye. Intumbero kwari gukira gusa, amenya ko Yesu akiza. Bimenye namwe muri ngaho mumenye ko Yesu akiza. Haleluya. Kandi mubibwire n'abandi ko tugiye kumarana iyi minsi, nzobabwira byinshi kandi nzobashingira n'intaye ko ndazifise. Kare nahora nkunda gushika ngacama ntangura ku ntare ko reka tubireke ko nakosheje kwanza nacerewe mumbabarire. Imbabazi nyinshi mwambabarire, mweho mwambabarire sana. Namaze kubwira pastori ko buhoro mubwira ingene byagenze. Yesu nadufasha, Yesu nadufasha. Umusoda amenya ko Yesu birakenewe ko n'abakire n'abakuru bamenya ko Yesu akiza, babibwiwe natwe. Haleluya, haleluya. Bagize gutya uyo musirikare agwajije umwana, acavuga ngo genda mumbwirire uyo muntu aje kunkiriza umwana. Abakozi be baca barabanguka, mwabakirisa umuje murabanguka. Kera nkiri muto afite imyaka myinshi jewe nari mbangutse cyane, n'umuntu abangutse gose kandi mugamburuke. Abakozi baragamburuka baragenda barabwira Yesu bati databuja aradutumye yuko waje kumukiriza umwana. Yesu acamera nk'uvyirengagije. Hari igihe Yesu amera nk'uvyirengagije ibyo vy'iwawe, kandi atabyirengeje arindiye ngo umwinginge ati ndakwinginze Yesu, ndakwinginze. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero baca baramubwira ngo umviriza, turagusabye nyakubahwa, genda ukirize uwo mwana, ukize uwo mushuku wiwe cyangwa uwo muhungu wiwe, umukize kuko hari ibintu tumwibukirako. Arakunda ubwoko bwacu kandi n'isinagogo yacu niwe yayitwubakiye. Sema amena kubwa, sema ame kubwa. Mukora ibikorwa nigishinga nayo zikomeye biravuga. Ni ibintu bibiri bigaragaza ko umuntu yakijijwe cyangwa umuntu ameze neza. Nibyo avuga agaca bihuza n'ibyo akora bigasa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ese we ibyo uvuga birahuza n'ibyo ukora. Hanyuma Yesu ngo yumva ko karamushikura ati reka ngende. Agaze hafi umusoda acamubwira tumviriza, ntuze ngushike ngaho iwanje. Oya, kuko nanje ndi umusoda. Iyo mbwiye nganza wasoda ijana, umwe mbwiye umusoda ngo jaha, ngoresheje ururimi, undi nkambwira ngo jaha, undi nkamubwira ngo jacanye ngwingo, baca baza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Zabona baje baca baza cyane bagaca bagenda. None rero wewe vugiraho nyene. Amena. Ntibikenewe ko Yesu arinda kumanuka ngo ashike kuri wewe. Arigenda agenda gusengera umuntu umwe acambara ati pastor, kugira ngo nje numve ko nokira neza. Yari umuntu w'umugabo, njya nambura ishati, nambura ishati ko yaragwaye, nambura ishati ucungora ko nyene nambura ishati ushitse amaboko apana kuko yakoza ngakwe ku mpuzu, uyakoze ku mubiri nyene niho numva ingwara ye yoshikirwa. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Amasengesho arabishoboye batarinza no kugukorako. Murabyemera? 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 Umukozi w'Imana yatangwe kuza gutwigisha mu isare. Mwarimu atangwe kurungika, nzobibabwire ejo nyene byo mu isare byatangwe ko nije ndabizi. Rero
urabyumva mwarimu watangiye kurungika yaraje mu ijoro yari umunyabujumbura hari iwacu haragoye guca haranyerera haramanuka ntihabona reka nta matara ari hanyuma agezeyo saa sita y'ijoro ku kadomo hacaza abantu bamurondera bavuga ngo aje gusengera umuntu yafashwe n'imuhemu mbi ndamubwira nti mwari byuka ko yabashikiye mu nzu yanje baba mu nzu wanje abarimu bavuye n'ubujumbura bashikiye kubi wanje gushika turonsa aho baba mu nzu yanje nije nabatunze nzobabwira neza ejo Yesu adufashe Yesu adufashe namwe murabona ko mfise akajisho nk'ubabanye n'abarimu nyene n'abakozi b'Imana haleluya haleluya iyo amenanye ko itampumuriza ariko agafuka mu makurako Yesu ashimwe nazemo na rero mwarimu arabyuka acambarira ngo bahamagare barinjira mu nzu ngo reka tusenge ngo dugote yariko arasaraguruka ngo izo mpemu mbi tuzigote ngo nzoza mu gitondo ngo ariko tuzigotera hanyene nzamona arazigose turi mu cumbi wacu hagati y'umugwayi ari n'iwanje byari nk'ibirometero 3 nabyo birometero 100 turabihagarika turavuga gusa haleluya naho biburaya turavuga gusa ijambo rikagenda rikagira rigakora semame kubwa niho nabyigiye rero niho nataguye kwigira rero ibintu by'ijambo by'amasengesho ngize ukunze baca baragenda wamenga ntibabyizeye twagiye mu gatondo kumuraba dusanga yakize haleluya haleluya umviriza rero yacambwa ngo nugende ntiwirigura vuga gusa vuga reka nsimbe mbere tugere kurangiza hari uwitwa Zakayo yakoresheje ururimi neza yari umutunzi abatunzi Bibiliya bavuga ko ivuga ngo abatunzi iyo bariko baravuga ntibirirwa barihangira mugabo kandi agenda nkavyuka nta mutunzi bavuga nk'umukene abantu baravuga n'abakristo arakizo bavuga nabi usanga bariko bavuga nabi babonye umuntu yatunze ngo aho yari yagiye ikuzimu ngo ivya bikuye ikuzimu nawe uragenda aho ntukenye ngo yagiye ngo ivyo rero nandi byavuye ngo hajya n'ikuzimu ngo aherukiye ikuzimu umuntu yidandarije bikaza umuntu yiguriye umuduga umuntu yiguriye adugi Yesu adufashe mugabo ino nta nibyo yangwino ntabyo bavuga we ukenye n'ukene nyene wikenana Imanuro n'amampa abakene nizo kwegera abatunzi Zakayo tumusanga cya 19 mutumwa bwiza bwa Luka nduhere ku murongo wa mbere niho tumubona witwa Zakayo yari umutunzi kandi biririnzi ivuga ngo n'umutunzi yari umutunzi rwose mugabo yumva arakeneye Yesu yurira igiti izo nkuru murazizi Yesu ageze munsi y'icyo giti ahamagara Zakayo Zakayo ururuka vuba kandi yavuze ngo vuba ururuka vuba Zakayo ngo yurukana akanyamuneza kenshi aruruka baca bajana na Yesu Yesu nadufashe Yesu nadufashe Yesu nadufashe yumvise ijwi gusa rya Yesu acaruruka amaze kururuka baca barajana kandi Bibiliya ivuga ngo acaratura akanywa Abaroma 10 umurongo wa 10 havuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka n'akanywa kawe ariko yatuza akaronka gakiza hari abantu babaye mu ishengero batatura Yesu adufashe Yesu adufashe Yesu adufashe hari abatunzi bagumye iyo ngo ntiboza gupfukama kuko bo babonetse ko bakengeretse je noboneka ko nkengeretse imbere y'abantu mugabe imbere y'Imana nkemegwa semame kubwa semame kubwa semame kubwa hari n'abahamagara ati ngo mwihane bakama bapfukama hariya gusa kugira ngo ntibabegere ngo bababaze ntiwatuye ntagakiza uraronka kuko utatuye Abaroma 10 umurongo wa 10 niko havuga Zakayo caravuga ngo nibyo nagunze byose ngomba kubisubiza inshuro zingahe 4 abo nagunze Yesu adufashe Yesu adufashe
Yesu aravuga ngo uyu munsi Zakayo agakiza karinjiye, kuko Yesu abivuze karinjiye nyene. Sema amena, sema amena, sema amena. Kandi najuje ugapfukama kububasha umuremyi yampaye. Natanguye gusengera abantu, ntaraba mwarimu, ntari na diakoni, ntari n'umukomite, ndi umukirisu. Kwishengero ryo mwisare nije naritanguje. Jewe nyene uko umuntu amahagaze ngaha, en présence, jewe nyene uyu. Utumwa nabwumviye kuntangwa nca ndaduka, ndashika nca ndabuvuga. Ngura abantu nca ndabakoraniza mu nzi wanje, basengera mu nzi wanje imyaka irenga 3. Basengera mu nzi wanje ndabamanuka nabagenda kubatizwa, baduga nkabigisha n'igice bikeyi narinzi nyene. Hamico gihe bamwe barapfuye, abandi bapfuye tutararonka urusengero, tutaronka n'abarimu, kuko nije nabasengera. Nyamba baragiye mu ijoro, nyamba bagiye mu muriro, ntumbaze ivyo bishwe n'Imana. Mugabo kuko sinihanisha. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ngira ndabaze namwe, mwumva baba baragiye mu ijoro, ariko none ko nabasengera baraja mu ijoro sa byemewe n'abakeye ntaco ko sinzi ko ariko Imana ibifata. Imana yavuze ukundi kundi bifata. Twabaye mu ishengero iyo myaka yose, narigisha ngasigura, hama ngasha n'abasengera ntabihanishije. Ntimuze murihanisha, muze mwaratu abasenzi nibo bakarigwa bama bita mu byo batagezwe. Iryo shengero ntiryatanga imperezwa, ntiryatanga n'ikigira 10. Oya, nta n'ikintu kimwe batanga. Oya, twarabasengera ingwara zigakira. Mugabo cerekana ko n'ivyaha vyakira, ko n'ingwara zarakira. Mugabo zarakira gose. Naco twavugana n'ibi byose mwiga muravuga na mareba, muvuga ngo nishano. Ibi naco twavugana na jewe uwo kubesha iyo myaka yose, kandi basanze ishengero ryagwirira rifise ingufu cyane. Yesu nadufashe, nuko njenja mu bindi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hanyuma rero turabona Zakayo rero yaciye avuga ngo ibyo nagunze ngiye kubisubiza. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Nuko rero hanyuma ndangirize ku musuma. Abasuma, Bibiri ivuga ngo Yesu ari ku musaraba. Muri imizigo twibuka ibya Pasika, Yesu ubwiwe ari ku musaraba yakoresheje ururimi rwiza cyane. Ijambo rya mbere yavuze ngo bagirira imbabazi, ntibazi ico bakora. Muri minsi yacu siko abantu bapfa bavuga. Na Stefano turetse Yesu yapfuye avuga ngo bagirira imbabazi, ntibazi ico bakora. Ndacibuka je turavuga ntiduvuge ibya kera bya histoire gusa byo muri Bibiliya, tuvuge nibiriho, kuko ni isaha ivyo biriho. Byarakunaniye, senga ubishobore. Ntuvuge ngo twadufise umwigisha twigisha, umuprofeseri wacu yatwigisha mu ishuri rya Bibiliya. Umunsi umwe haje igitero kiramuhitana. Yaramaze iminsi atwigisha mu byakozwe n'intumwa, tubwira ngo Stefano mugufa yavuga ngo bagirira imbabazi, ntibazi ico bakora. Bace baza baramwica, bamuturira n'inzu, baraca barayiturira ahiriye mu nzu. Twabonye nitwanamuhamvye umwigisha wacu, n'abana biwe n'umuyaya wiwe n'umwana we n'umuyaya yapfuye, ariko aravuga ngo bagirira imbabazi, ntibazi ico bakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Uno munsi upfuye bavuga ngo ngaho bara ngubwo n'ubudako, ngubwo nishano, babona abarozi. Shetani yaronsa abavugizi bamuvugira. Ikimbabaza nuko bamuvugira bari mu ngoro y'Imana. Reka isi ivuge uku, natwe tuvuga uku, tuti Yesu ni muzima. Sema amena, sema amena, sema amena, sema amena. Ibyo byatumye benshi baramaze gusubira no mu bapfumu, abandi barasubiye kuraguza, barasubiye mu biki. Ningaha ahanyene ndi, ahanyene mbona barimwe. Bayo uyu mvugira ndamukoreye imyaka 43, ntarampemukira na rimwe. Turavise umuntu w'umugabo amaze imyaka 6 hamukirisu yinjiye, yashitse muri Yesu neza.
iyo myaka 6 igiri kwirendwi araryamye, barajanye kwa muganga birabura barakurayo, ubaryamye muhiriwe. Iki gice cyo hepfo carapfuye, yitwa Simoni. Nimwabifata azoca byumva, namba bariko barabifata azoca byumva. Iki gice carapfuye cyo hepfo, ariko ubu Kristo afise. Iyo ngiye ndamusengera gacana ngo reka ndagenda gusenge pastor, ndagenda gusenge. Ubutumwa bwose navuze ari ku radio canke ari ubutumwa naravuze nkavuga mu ishengero bashikawe mubarira. Akashaba ngo igihe kinako bavuze uku, igihe kinako bavuze uku. Ejo bundi mwene wabo muto yiwe yarapfuye. Haleluya. Irururimi rukitswe. Amaraso ya Yesu agwoze. Okay. Hari abantu babahize. Mwene wabapfuye yaciye avugira ati yarabuze ubutumwa. Yabuvugiye muhira acarungika, murabona ubuhinga bwa none. Nibwo twumvirije mu guhamba uwo mutoyi wiwe. Avuga ngo abo bose ariko barabivamwo, nimukizwe mwoye kwirwa muranga. Umuravyi yageze iyo myaka 6 aryamye gutya, aryama agaramye gusa, ntavyuka, nashobora kwivyura, ariko n'umukristo. Chendu umukristo kumusaraba. Bibiri bivuga ngo Yesu bambanywe n'abasuma, inkozi z'ikibi zibiri. Umwe aratangura avuga nabi nkuko kwiwawe. Hari abantu batazi kuvuga neza, havuga nabi ngo kuri umwana w'Imana ikize nakudukize. Bibiri bivuga ngo igipfu naho gisekura, ukagisekurana njya n'umuceri ni ugumye kera gihura mu isekuru, ngo ndicipa caranotse. Igipfu kiri ku musaraba. Hari n'umuntu nawe ari kumpiro apfa avuga nabi ngo muramenya banyishe, ngo hajya ntimuze musubire kuanywa amazi, ngo ninakanyije. Biroba bimbabaje bivugwa n'abakozi b'Imana ho bikansinzikaza. Jewe ndi umukristo kandi nzokwamandiwe. Navuze jewe sinzokwigera mvuga ngo ninakanyishe. Oya, kuko imyaka yose maze mba narapfuye, ariko ninapfa wa wundi azoba mpamagaye. Sema amena, sema amena, sema amena. Haleluya, haleluya. Ingenda zijyaho ngeze n'ubu muhava mungaburira mbwa sindahajya, ariko muhava mumpa siko pastor yaranyemereye. Haleluya, haleluya. Amazi y'abakinju canke yo kumugezi nta problem, muti nta problem. Haleluya, haleluya. Imbere ya Shetani nta bwoba. Kandi igihe cyose tubingitse ibitugu imbere ya Shetani birangira dutsinzwe, ariko duhanganye tugahangana nawe. Akavuga ngo barahanganye na Yesu, Yesu akavuga ngo byanditswe ngo, Shetani ngo byanditswe ngo. Yesu aje Shetani amajambo arakura aramuherana ngo acari ijuru aragenda. Byarangiye mubwiye ngo mvako Shetani. Gira Shetani ati mvako. Mati mvako Shetani. Haleluya. Uyundi azi kuvuga neza. Hambwa ati sha. Uko waguye uvuga ni kuvyuka uvuga. Uko wanyuvuga nabi uyu tuki uriko turaburana nigeza atsindwa mwiburana giwe. Naho turi kumwe nje ndazi yuko ari umwami. None rero nyakubahwa jewe umviriza sha urufunguruzo rw'ijuru. Haleluya. Mwabyumvise? Ibyo bintu wicaranye ngaho ngubivuge ucukira. Waruzi ko turarutaramura abantu bakaja mu ijuru twarabataramuye. Murabizi ko bibaho. Yaba pastor mugabo babantatira bavuge ngo none ihenze. Barankosora hanyu. Ntibankosore ngaho. Mugano yanagwe turaje gutaramura umuntu akaja mu ijuru twe twamutaramwe. Kubereka reka ntange impamvu. Mu bisanzwe igituma cyabara kuja mu ijuru twanamutaramuye. Mu gihe yoba hari igihe umuntu azagavuga ati jewe narakoze ibi, ibyo wakoze tugaza twumva biriko biranaga hariya kandi wumva waje kwihana. None baca barekerana
Umva byoca bigenda gute baragutaramuranya mugabo ko wihanye menya ati ko nihanye bansenge ijuru ni kwanje. Sema amena, sema amena, sema amena. Iyo amena ni mumu. Sema amena, sema amena. Ngwino ubivuge bagusenge wature musubane kuza ati twebwe tuzira ico twakoze ariko uyu arera nigeze acumura kubwizo mbonya kubaho. Ndasabye niwagaruka mu bwami bwawe uranyibuka. Yesu acavuga ngo umvirize automatically nta nukurinda kuvuga ngo ejo canke ejo sejo uyu munsi nyene aujourd'hui même uyu munsi nyene urana nanje muri paradiso y'Imana. Sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa. Mugira ukwizera ukumenya uko wihanye ijuru bugemerewe nta nibindi bisabwa impande y'ibyo. Umaze kwihana ukatura ibisigaye nibishigikira gusa ariko ubundi agakiza umaze gukakira ijuru ni kwawe. Sema amekubwa. Safu ushishikaye gucumura. None rero uyu munsi nyene turiko twumva ingene abantu bakwiye gukoresha ururimi neza. Wewe ururimi warukoresheje gute? Uragomba gukoresha ururimi neza. Arawo waze ugakikakirwa pfukapfuka abavuga ibigabi bitanya nibazoronka umugisha ariko abyana bakabireka bazogira ante bazogirirwa ikigongo. Umviriza arawo arapfukapfutse ukaza ukavuga ngo ya ngurumva ngo nishe ngo ubunyegeri butanu kumbe n'abana batanu hari wakoroye inda zitanu ukavuga ngo n'ubunyegeri. Vuga ati narazikoroye bagusengere hama wugururirwe witwa umwana w'Imana wicare mu ishengero atajwe uri kwagirize kibi. Abantu bose agomba kuvuga neza. Rero ndabaye kaze haguruka umuntu agomba. Yesaya aravuga ngo yo ndabonye Imana mvise umunwa wanduye ngo baca bazana ikara ngo baca bacisha ku munwa. Ngwino bacishe Imana icisha ikara ku munwa wawe kugira ngo uvuge neza uririmbe wejejwe ukorere Imana wejejwe ukorere Imana utunganye. Nawe uriho atawuriho tugomba ngo dusenge Imana tuyango dusenge.